Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, abari irya nino ku mugabane wa Afrika, mu bihugu bitandukanye Zambia, Afrique du Sud, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, ubumanuko n'ubuseruko muri Tanzania, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri iri jambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, yaraye yidoze asigura ko abamutega imitego mugabo abazi abamutega imitego yo kugira ngo ibintu bibandanye biyangara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ngo bose arabazi, naho mugabo Ndayishimiye avuga ivyo avuga ko nta n'umwe adomako urutoki, ahubwo abandanya kuvuga ko bose bahari kandi abafise n'imitego bamutega ngo vyose aba yabibonye, ngo ibibera mu mwobo vyose arabifise, ngo vyose arabimenya, ngo bari bateguye gukora imyiyerekano, imyigaragambyo mu mashuri atanguye, ngo kuko bashaka kwerekana ko igitoro atagihari, ngo biyambike iniforume z'abana bariko baraja ku mashuri hama bateze imyigaragambyo. Umviriza ukungene Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi abisigura. Mu nama yagiranye n'indongozi zo mu ntara yagutse ya Gitega ku munsi wa kabiri w'ino ndwi, igenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka w'2024, umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragarutse ku kibazo c'ubukene bw'igitoro bumaze igihe bwibonekeza mu gihugu. Evariste Ndayishimiye akaba yasiguye ko atagitoro kibuze mu gihugu, ahubwo ubukene bwaco ngo buterwa n'abantu bamwe bamwe barajwe ishinga no kurondera inyungu zabo gusa. Abo rero ngo niho baheza bagaca bakoma induru mu kuvuga ko igitoro cabuze kubera ko baba bankiwe kuja kukigura. Umviriza uko vyasiguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Umwifeze sinabwira yuko atagitoro kibuze mu Burundi, ndababwira kandi ndaje kumena bitora umuhinga asarabinyere ati mwe murabuze byabo igitoro kandi yabaharuri yaharura twasanga batujya amakomisiyo andi kandi transitus utanze ku kwezi miliyoni 30 z'amadolari bakakurya transitus bakurya kandi abanyene nibo bakibaza ko n'icyo igitoro kirabuze kubera iki bakwagiye kuja kukigura abatabizi umugabo umuza murabibona none izo modoka igitoro kibonetse zikashasaka ko kakira bakakumvikana igitoro kirabonetse zishakara ubushyira n'ibintu bakaba yabuze ngiye ubugumwe bwabiki umutego wa mbere urapfuye bakibasha kuwundi kutugira kazi ngo ujya nawe niba izogenda usanzwe abantu ntibaramenya ubuzima bw'igihugu cyacu urashobora kugura imodoka uyu munsi ugacuvuga yuko inyungu yayo n'umutamu uzocuyoheje abwire ko iyivyo bijya imuvuye muri amahera barondera ni umutego wa mbere bateze upfuye bategezogira kabiri. Umukuru w'igihugu rero ngo ariteguye kugwanya abo yita abansi b'igihugu kuko ngo n'ibibera mu mwobo arabimenya, akavuga ko n'abari bavuze ko bazogira imyiyerekano mu gihe amashure yotangura atagitoro kiraboneka bahavuye bamaramara kuko caciye kiboneka. Ubwo rugamba tuzorwana mukazanarisha naho wovuga uti akiri umuntu ku miliyoni nzomurihira ndazi yuko batobura irindi baca bajako atafise abasi b'igihugu ariko babona none bari baravyimitse arabwiretse kurikirana vyose beza bifuza ngira mu mwobo ndabikurikirana vyose abantu bari barahize ngo amashuri akugururwa atagitoro kiraza ngo bazogira manifestation bahetse abana bambaye iniforume abari barabivuze bagira babona igitoro bavuga ngo amashuri ari make turabizi imiduga byose turabikurikirana. Nayo ngo nimba abasanzwe bakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu baba babona ko bakorera guhomba, ngo boraba kandi kazi bakora
canke bakabitsa amafaranga mu mabanki akaza arabungukira bareke kwigira indyarya ngo kandi aribo babuza igihugu gutera imbere. Kandi bazoza barabesha n'igihugu kizotera imbere gute gifise abantu nk'abo banja tuyaga mukagendana bamutwengera naho ubuzemwo ikibi co kw'iki gihugu tushobora gutera imbere gifise abantu nk'abo aho muri mwebwe ntawe uzabashigikiye kubera iki ayo mahera yarose acaza kugusorora none ubuki oya nibaze gukora ibiharuro nta biharuro nize mugabo duke ndatume wofashe imiliyoni zawe 30 ukagera ukagura imodoka yo kudandaza imiliyoni 30 uzozira kuvura ryari n'inyungu yayo fata izo miliyoni 30 zizane muri banki turabe inyungu uzoronka iyo miliyoni 30 none sico kimwe si bizinesi ariko kirashaka inyungu y'umurenge hanyuma irenga 15% amategeko agira nibagira ibiharuro bavuge bati probox ndayiguzanya amortisema yayo izoheza manda inyuma y'imyaka ibiri aya mahera nzoba ndayaronka aya mahera nangahe inyungu nangahe uciyagaburira ku munsi uvuga uti ku munsi versema nangahe ntaya hanyuma acamenya imyaka acamenya no ku munsi amahera kuri gutangisha umuntu hariho abantu bafite misiyo yo kurya bene igihugu muravyibuka abantu bahora birirwa bicaye kw'irigara abenegihugu bariko baranywa agaca agenda kwirondera isoko hariya mu gisoda mu gipolisi hariya mu mabohero yicariye ngaha kw'irigara ubundi ariko abira ivyuya ikiro c'ibiharage agaca agigura 2,500 agaca akigurisha 5,000 arivyo vyavyabaye uno munsi tuvuze rero tuti polisi genda ugure ibigori kwiyandagesa ibiharage genda hariya mu karere nyene hariho abagihungu kiri mu kwica ngo bati igihugu cyo gihugu cyo kuba giturika kikabaho cyo gashobora kunguka ibirari 50 ku mwaka naho rero Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko yamaze kumenya uko ategura imitego yose abo bantu batega ntiyigera avuga baribo bamwe n'abandi bamabumvise insiguro zitangwa n'uwaramutwaye igihugu ku bijanye n'ubukene bw'ibintu bya nkenerwa babona ko asa n'uwataye umutwe kuko atabona uko yotorera umuti ingorane zihanze abarundi agaheza akavuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru ariko rero abarundi benshi ngo baramaze kumuhinyura ngo biteye bitebuke bazomwereka ikibanza kimubereye. nk'uko muhejeje kuvyumviriza rero umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye abandanya kwerekana ko atari we yishe igihugu ahubwo hari abandi abategetsi bakorana n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye boba aribo binyegeje inyuma yo kwica igihugu yo gupfukama igihugu mu nda nk'uko bivugwa na Evariste Ndayishimiye arabandanya yerekana ko bandanya bategura imyiyerekano igapfuba abandanya yerekana ko abo bakoma induru aribo bishe igihugu aribo bakoma induru kugira ngo abenegihugu nabo babonereho babandanye bavuga ko igitoro ubukene ikena ry'isukari iduga ry'ibifungurwa ryabaye ndanse canke vyazimvye ariko ngo iyo yose ni imitego ategwa na bamwe mu bategetsi yihereye ibibanza yihereye akazi ivyo vyose rero kuri ubu ngubu bikaba bibandanya gukomera cane ibintu birabandanya guhindura isura nk'uko umukuru w'igihugu mwavyumvirije abandanya kugenda abishikiriza ariko hakibazwa imvo Evariste Ndayishimiye adahana abo basuma biba igihugu nk'uko rero abenegihugu bo bavuga ko mu matora atawuzosubira gutora Evariste Ndayishimiye bivanye n'uko afata ibintu minenegwe ntahane abo bose ntahane abasuma biba igihugu banyonya itunga ry'igihugu c'Uburundi nk'uko amakuru abandanya kugenda abivuga amakuru yerekana ko Evariste Ndayishimiye ashobora kuba akoreshwa n'abo bategetsi bakomakomeye cane yihereye ibibanza harimwo umushikiranganji wa mbere uyu ni Gervase Ndirakobuca batazira ndakugarika General Prime Niyongabo atwaye igisirikari Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwaye umugambwe wa CNDD-FDD
hakazamwo Generali Gaburiyeri Nizigama batazira Tibiya, hakazamwo kandi na Generali Etienne Ntakarutimana batazira Steve. Abo bose rero muri abo bajenero ngo boba ari bo binyegeje inyuma y'ukungene bashobora guhirika no gutembagaza umukuru w'igihugu batipfuza ko abandanya atwara, na cane cane ko Generali Gaburiyeri Nizigama na batazira Tibiya na Generali Etienne Ntakarutimana batazira Steve bavuzwe mu mugambi umwe na Generali Alain Guillaume Bunyoni bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye, ariko bigahera vyanse, bibaye ndanse, umugambi upfuye. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.